Ishirahamwe ryo kwinonora imitsi Seno kuri uw'Imana igenekerezo ya 17 Munyonyo umwaka wa 2024 mu ntara ya Rutana ryaramutse ritunganya inkino zitandukanye. Ni mu gihe urumuri rw'amahoro rwashika muri iyo ntara kuri ubu wa gatandatu igenekerezo ya 16 Munyonyo. Muri izo nkino urukino rwa basketball rwahuje Lycée Rutana bambaye izera na JCR bambaye impuzu zisa n'icatsi kibisi. Intsinzi kuri iyo migwi ikaba yatahukanye umugwi wa JCR ku manota 41 kuri 36. Urukino rw'umupira w'amaboko rwahuje urwaruka n'abagabo bubatse. Intsinzi yatahukanye abagabo bubatse. Habaye no kwinonora imitsi kubigeme n'abasore hamwe n'urwaruka rwerekanye ubuhinga mu kugwana. Habaye n'urukino rw'umupira w'amaguru rwahuje umugwi wa Villa FC bambaye impuzu zisa n'icatsi kibisi hamwe n'umugwi wa Lycée Rutana bambaye impuzu zirabura. Intsinzi kuri iyo migwi ikaba yatahukanye umugwi wa Lycée Rutana ku bitsindo 5-4 biciye mu mapenalty. Prosper Byuname yaserukiye Intwara Rumuri yamenyesheje ko inkino zitunganywa ahantu hari amahoro. Ni ikimenyetso c'uko tugiye kwinjira mu matora hari amahoro. Shimire uwaserukiye Seno ku rwego rw'igihugu kuko si ubwa mbere buri mwaka iyo twateguye bino bikorwa by'iterambere ku vyivugo tuba twatanze bitandukanye abo muri Seno twama turi kumwe. Rero icivugo kiratomoye neza. Iyo tuvuze indongozi rero umuntu hayamabona baba rongozi bacu bari hejuru mugabo indongozi ihera mu rugo. Nitutahera mu ngo zacu kugira ngo tubone izimonoka zoza ngo dushire inguvu n'indongozi zo twatoye naco zizimarira kuko indongozi yose no mu rugo iba ari ndongozi. Twagira rero tubonereho kubashimira kuko buri mwaka bama batunganije inkino kandi mukamenya yuko inkino zitunganywa ahantu hari amahoro. Ico ni ikimenyetso cerekana yuko tugiye kwinjira amatora by'ukuri amahoro ari umusesekara. Indongozi zitandukanye zikaba zari zateye iteka ivyo birori harimwo n'uwaje aserukiye ubushikiranganji bw'inkino. Tubamenyeshe ko iyo migwi yose yatahukanye ubushimwe. Radio Television RTBB turakukunda cyane.